kiwe na kesi turakundana ni twahura ingeso mfise ya mbere nababwiza ukuri imana yo mwijuru ni muri twege babiri je na Sami nimba vy'ukuri harimo bakundana imana yo mwijuru ndarahiye yo bari Sami nimba atari Sami nawe ninge gatima murabwiye uko Every story matters. Every story matters. Hello guys, akunzi ba STV. J'espère que vous meze neza meze bon. Je ngashima meze neza amapaka ibintu ni fresh kandi sana. So rero shikanda ipfuriza impera z'umwaka ramwiza murabona ko hasigaye akunda kuba ama accident mu mihingo itandukanye nimba wewe aho herereye bitabame menya ko ino mu Burundi abantu benshi ko rapfa kubwinshi kandi cyane ama accident ikingora zidasobanutse ni gusenga cyane rero muca mu vyumva ndayipfurize no kuzotanga umwaka mushasha mwiza wa 2024 amahoro ko dusigaje igihe gito cyane rero uno munsi mwaba mwumvira byinshi simiri ko iki ari wenyene imbere ya kamera ariko ndayibutse ko nari psikom sindije nyene komteri akumfise ngakadobo ndafise akadobo iki rero Dani yakire ku kazi mena monye ariko arazi kuca mu gatsi cameraman ngo tugire tumukange gatonya ja tumere nka ari musi reprene abantu mumvuga ifaransa mutamuvyumva rakumbukanga rero tambuga ati reka tugire janda turabe reaction zakugira ko aje muri kujya bazi mu Dani yakunda kuvumbura abantu nani mushonda mukanga deja ntaza kubibona ko nako nta microphone mfise Nibazati biri vibe namaki uranganza ose bro mezeleza mete fresh nani biki kaza zagre ibini biki kwe ngiye kwanza nambure kwanza ka micro amakuri misi ona ndakabazi kwazo kimwe je mufashe nizire ukazi nibi habaye ikigami mani kazi goze wacerera umunsi wewe nandisi hari basize umuryango wogure mwe kumushara nyaravuye ko andaraza uko atadimire wewe agukata dimire wa 5 hamwe nawe yikata andi nawe twumve akunze bese bimirasiga andi nawe ego nandi turamukata 20,000 milini wasiga duhemba milini wasiga duhemba none mwa satano vrem satano turaza ama problem nibereyemo hamwe na wa mwana badutana nubizi gasha ibintu tubazi imisi ego sha ura numufise ni umufise none ntatari imiri ivyo bona ubugese umuntu umva aravyuka kwanza ibi vyagufatiye he kwera jewe no muzo wavyukanye mu kandi mani mudu ya wapi mudu wavyukanye ni umuntu ufise nkimire ku mufuko wasi tumengana umwami mani ubise bibiri bitanu wenda bwenga bitanu tujya kwashiye kujya umuceri n'ipira utirero basi yagiye he je yamgiye aho yagiye vraiment nambeshi me je nazindukiye ngaho kazi kandi yambaye impuzu imeze nk'ijipo rero umuzi nza kubasho yambaye ijipo aha donc nza jipo za pasura ngaho imbere ini nyuma giye imanga n'umudemu ningidi nukuri gusa nayo kunagiye yambaye ni impuzu ya basi tumura sinzo yagiye nce kibazo gihari shaka ngaha naho mbatari ngaha ashari kuri sala kandi womenga niho uca mukuza je niho uca mukuza natugenda tumura kibazo gisinzi kuri salo man ndio problem cece ndakwereka pe je ndacha ndakujana andi yigize umumesha ngo arazi kuvumbura abantu tugenda kumukorera cyo bita treatment wowe bita treatment okay wakoze best TV gatuje gukora iyo treatment wowe murindire gusa gashikaraye agashaka weshika niyo begi cyo tugenda tubahisho ndabasubiriye ngo yambaye ijipo wegira wekoresha umwanya uze miena ndakurindiye tuje gukora treatment ndakunze ba TV umunsi mugwa mugesho andi yambaye ijipo seriously yambaye ijipo rero cameraman wari nda tumurindire nuze Dani acaza Dani koresha umwanya man koresha umwanya tugende tugenda ratu musanga kuri salo jana nahonze kwaje amakarti yo mukina masikirenga bana twavutse hariya mu misozi mu nka mva ikibazo tugende abakunzi basi mwe rero tuja turagiye turagarutse mu mwanya nyene Every story matters. STV. Every story matters. Every story matters. STV. Every story matters. kuri nyegeza none niba kubona bakunzi ba STV umudemu mutie miri twari
kesa mukuri mizi Miri nawe wavyibushe mani Amiro uramvangira tuje nuvuga ngo wa diaspora kuri kumwe nandi tuvuga ko amarandi Ndaramisa umviriza. Tujumira amavanga n'ibicuri Aha. kupangi Kesi yaje kuyimwesha. abafana wa Steve ntibabeshe iyi minsi yo kwimwesha Umviriza gato. Jesi ndaramutsa abakunzi ba Steve ibyo bindi by'aba diaspora ntibikenewe cyane kandi muri kubusutwa. Jewe mpejeje kuyimwesha. Eje na Kesi turakuze. Kira muntu wese rero arataha. murakuze aho gukora niko kabireba Sigura ari gukura kira muntu arashaka kwivugira. Ariko kubera abafana tubakunda. Evre mandatinya imivumburo murabizi. Sivyo ko yenda itinya. Kandi si maramare cyane. Ngoma ndababwire yuko turi muri Fil Salon ariko nkasaba yuko mwiteka ryacu umunyamakuru wanyu na televiziyo yanyu numu invité peut-être yamaze kuba mu invité tuje gukorera hanze ko jewe hasi noronka naho nca mu kwiruka utangiye kubaza iby'abatiyazi ibyo zo kwiruka rero ntibirimwo siniruka ariko siko twigishijanye mu kazi twarigishanye ko jewe uzomvumbura cyangwa okay giye dusanga kuri plage na Dani twe twaravuye mu kazi none ko bizobamo ntacyo sinza kwiruka gusa kubera dushire mu isauti niba dukwite copyright abakiriya bashaka kumviriza umuziki nta kibazo reka dusohoke ko tawo wirukira agashaho kesi wanamusomye na labero yavuye ku muntu bayo sabe abantu kiwe na Kesi turakundana oh sawa ukundana kwacu nguko ni inshuti yanje n'umugenzi wanjye nta nyanka sindamwanga turakundana kandi wanashimura uko ratubesha andi nta bagenzi b'abakobwa afise fise bake vraiment fise bake okay tutiwe rero sasa wumvise ngo ngo umugenzi agiye kujya wenyine nayo mbara umugenzi agiye ku ma plage ni wenyine na Dani aho kada niko kaje kavyonona bro mu bisanzwe ni inshuti turazinanye kandi baza ko twamenyanye kwera ari hagitangura menga ibintu bya filime atagiye kinini umva yuko twabanye neza ntacyo turapfa tuyaga fresh usibye ko jewe kweri kuyaga atari kirenga je ndabirazwe jewe kweri na telefone si munini ariko iyo umuntu mugenzi mufise mu ashaka kugira dusangire rero no munsi yambwiye ati ndi ngaha hafi ya muntu shaka ati nande ndakwimwesha Nizere ko inyuma y'ibi tazosubira kandi ukabona mukwe na Kesi muri babiri tuvyo none mwari bangaye nta n'umukwafera bari kumwe toka ntoke nende wapi kandi mukumba yo Yesu wangu ntumbeshere ibintu nyamutira oya mu bisanzwe abafana ari ibintu mubesha bakibaza ngo nivyo ntunkwegere rero jewe freshi ninga ugiye gute none nanje navuze ati inyuma y'ibi twizere ko tutazaza kubafata muri kumwe wadufunze okay je nawemereye apana je nunze bikurikira gufa Kesi wanashima barakundanye Kesi mwabwo yaje yambaye kumwuku je nambaye Ese ngubwo umviriza abantu iyo buto imwe ni fena yefye abakunzi ba TV nko ari n'umuyaga mwinshi ndabashimiye mwakoze kudukurikirana ariko iyi nkuru nibiherenga Dani ntumushimira yakoze shushu miri abantu n'abakuntu bambaye Texo ndabizi abakunzi ba STV apara gukundana bisanzwe okay reka mfate na miri basi nawe turakundanye oya so bijanye bayiyegereza mwabivuganye byagenze gute andi yanavuze mu bisanzwe kinga tubeshereye oya je simbeshe abafana barazi ko je ntabeshe mu bisanzwe abafana barazi baba bazi comportement y'umuntu umwe jewe musi nzorore ku musheri nk'umuvise umusheri baramuzi aho kantu wora agashanga mize n'akambara wapi tubarabe mwese baturabe ego Dani nabo wiwawe mirimero kabwambara yo ibiceri rahari ni nka wakabonye gute Yesu we ni kujya umuntu aja muri video urafotora ifoto wambaye 8
ukivara wingi unakuwa nabibwiye bisigura kugabanya inda Turanwa primus ngo ni inda bakubesha abantu. imisipu wavoshe nga Ni ceinture de sécurité. Ewa bana. mana ari protege ko yaragize inda ribi kubera inzoga Ngo ari protege. Yari protege. yo jewe nyene ni mpamvu tutokundana jewe sinkundana n'umuntu w'inzoga I'm sorry utari w'inzoga nawe ntushobora kundana n'inzoga Mufatana na kimwe. ega kamera baba bakora mu nkwegerako Oh, yeah. ko turafatanye none ikibazo kiri ako popo wewe dukundanye twotinya kubivuga oya kana I love you so much None urumva rero. None urumva. none iyi muvi cyambe ndayambaye Oya, mwana cyambara kuri uno munsi. oya ariko ni si basi we nijya Wamwaje igituma none Ndabona yamuherekeje. kuzibandika ubunyene. Wamwaje igituma. Wamwaje igituma yamuherekeje. banditse ko yabaye ivyo nambaye Wamwaje igituma yamuherekeje. Jaye ko bazananye ngaho usanga yo ni hapana Bekesi, nagutembera ko mu gatondo maze kwanze. uvugisha ukuri jewe aho uba ndahazi nukuma ntahazi kandi ngo bwengera Ushaka ko ari kuri kwimana mvuga ati kuri nahazi mugarahazi. kuri plage gusa muza kuri plage Imana yo duhurira mwijuru turahazi niyo naho oya guhura turahura sometimes gake twaruka najyari Aujourd'hui. Aho muhurira ni he? duhura nyene aha nitwahura ingeso mfise ya mbere nababwiza ukuri Imana yo mwijuru uvuze ko dukundanye imbere ya kamera nubwo twaba dukundana cyo ndaguhema rero ni kuvuga umboye ndi umukobwa kuri kamera nta kintu gihari je ndanagusavye nuko bidashika ndanagusavye ndabaza ko gusaba nawe uri mu bantu basigaye babesha Vuga ko yagusabye nta kimwe yaragusabye. ni muri twebwe babiri je na Sami nimba vy'ukuri harimo bakundana Imana yo mwijuru ndarahiye yo bari Sami nimba atari Sami nawe ninge gatuma murabwiye uko je ndabwiza ukuri sivyo impamvu nabwije ukuri jewe sinzi aho kesi aba ariko ndazisamara hazi oya nawe nawe Magutana yakubesha. ico ni cyambere ikigira kabiri sivyo tuvugisha ukuri je rimwe rimwe nabona uvugisha ukuri ikigira kabiri kesi je tuyagagake gusa nyene yankumbu yaramamagara kandamutsa fresh tukablaga ivy'iwacu None izuma ni kamera. Ngubushanga mimi. kanabwira ikintu kimwe ntimuje kunteranya ku bafana banje abafana banje baranyizera ivyo mugira byose baranze najega amazi imisi ntakora amaze igihe nababona imisi ntakora maze imisi nkora kutuganiro nyene twa Dani twicaye bari bakumbuye bumve ndiko ndyohewe ariko antuka romantike we ku macho tu ndi romantike sana kurira rero yo cyari je petit sonde naranga ngo je ngo ndira amoso zingo y'abasire kandi abireke bamenya kura gasura Abakunzi ba Steve hamwe twokwishinga abantu babiri. Nitwovanga vrem. Yani nitwovanga abakunzi ba Steve mu dukirana. attention ikintu kimwe turi muri November turegereje iminsi mukuru reka dutangure twifurize Noel nziza ku bakristo bose bemera Noel ku bantu bose bayemera nongere nifurize umwaka uhera neza abagwayo no munsi ariko Imana izobabere hafi abari mu bibazo bitandukanye Imana izobaye hafi baheze umwaka fresh and then tuzotanga urundi twese turi bazima ndetse tumeze neza udafise inota zobe yazironse jewe namwe zobe twayaronse ko nta birenze ntituraronka cyane ariko kandi tuzokundana cyane ikindi nacyo shamiri ariko ikintu nshaka kubabarira hariho filime nshasha twakoze twa inguvu y'urukundo force d'amour rero kuri Mapesa Media Mapesa Media tuyishigikire naje we nzoshira link yabo muri iyo film iraryoshe cyane kandi irikira kurikiranwa cyane rero mugende kandi abantu bamaze imisi bambwira ngo turakunda ndugutora kuri page yanje ko nimero kuri Instagram kuri TikTok kuri Snapchat hose urantora riri ariko rero ikindi kintu nzotanga bonane ku bafana banje nzoyitanga gute umuntu afise umuryango ndiko ndondera imiryango hagati y'5 na 10 umuntu afise umuryango sikuna bitameze neza cyane azotore nimero mu kiganiro anyandikira mbwire tukora kariste umva simbaka wewe umufana urashaka kuba ufise umubanyi ariko tuzoba tubikoze kubera wowe umufana wakurikiranye reka ikiganiro nzobivuga mu biganiro byinshi ni kuvuga nzobitanga swate nzoteka tubahereza ibihiye canke tubaha ibidahiye biteke tuzoraba ikizotworohera ariko icyonzi nzosangira bonane n'imiryango hagati y'5 canke 10 Imana niyo dushoboza tukarangiza umwaka neza
ivyo nzobikora vy'ukuri ndumva ko nifuza gusangira ariko abafana je abo bantu bazova ku bafana banje kuvuga ari wewe ubona ko wifuza gusangira nanje bonane nubwo ba wifisha jo kwashaka gusangira nahandi nibisanzwe donc tuzosangirira hamwe duteke dusangire n'abantu batari baki nimba ari 5 nimba ari 10 ariko muri ya ntumbero yuko Imana yaraduhaye dutore dukiya mutwe yaduhaye duheze ibintu bigende fresh kandi abashimire cyane abakunzi banje bose kandi abakunda cyane Dani we Yes bakunzi ba TV nibaze ko mwabonye aho byose byatanguriye miri wewe banze umushimire kubera nta mukweretse Merci beaucoup. nibaze tuzosaba mu kindi kiganiro bani barindira amaxi yo ku mufuko nayo ku mubiri rero tuzosaba mu kindi kiganiro ciao STV. Every story matters.